Mwaramutse nshuti bakunzi ba Bedanola TV, uyu munsi ico twabateguriye ni ibihe bitatu vy'abubakanye. Abubakanye hari ibihe bitatu bacamwo kandi ni ngombwa kubicamwo. Wewe wubatse nawe mujene uza kunyumva, ni ngombwa kuzobicamwo. Hari igihe ca fiansaye irahera, rero mumaze kubaka muhejeje kugira ubukwe, igica gikurikira uzobona abashakanye, abubakanye hari sheri shushu. Hamwe umudamu naho yoba ariko agishika ku kazi, sheri washitse, nuko ngira n'abaja kurima, ngira niko bigenda, bashaka kujana kurima, barimira hamwe, uwo munsi barimira umurima umwe. Muri ivyo bihe bashaka kugumana, donc bashaka kurimira hamwe. Abantu bakora rero ibindi bikorwa, urumva ahari ashaka kumenya amakuru y'uwundi. Biba ari ibihe vyiza, biba ari ibihe vy'umunezero. Umuhungu umubajije muri ico gihe ati comment le mariage, ubukwe ububayemwo gute, urwo rugo rwawe rumeze gute? Akubwira ati yo mana, ati nukuri sinzi igituma nari naratevye. Umukobwa abiwabo nk'ubu mutoyi wiwe aje akamubaza ati mbe mukuru wanje bimeze gute? Amubwira ati reka umengo ni ijuru rito. Biba ari ibihe vyiza, biba ari ibihe vy'amahoro, biba ari ibihe vy'umunezero. Ni ukuri nakubesha, nibaza ko nawe uri umumama uri umupapa wabiciyemwo, wumva ushaka kubona uwundi vyihuta, umunsi niwahera utamenya amakuru y'uwundi. Ariko rero ico nagiye kubona, igihe gikurikira ca kabiri kiza kubabaza. Ni hahandi usanga ubajije umukobwa, ubajije umugore, nyamugore yubatse, ubajije ati vyifashe gute, akubwira ati oya. Urumva biba ari vyiza basi, kuko muri kirya gihe ca mbere mu bisanzwe umukobwa ntabona amakosa y'umuhungu, ntabona amakosa y'umugabo wiwe, umugore ntabona amakosa y'umugabo, umugabo ntabona amakosa y'umugore. No kuvuga muri ivyo bihe, kubera urukundo ruba ruhari, urumva nk'ubu warazanye umugore iwabo atarasanzwe azi guteka, hanyuma hagateka umukozi yakuze uko, hanyuma bigashika ikindi gihe nyene mu gihe ca kabiri. Rero ico gihe, iyo deuxième moment, ico gihe ca kabiri niho utangura kubona ati sinamenye ko nazanye umugore atazi guteka, sinamenye ko nazanye umugore ameze uku canke kuriya, sinamenye ko natwawe n'umugabo yirabura. Kwa bundi yirabura uku mana, ukamenga ubwo bwirabure bubaye icaha. Ni ukuvuga hazamwo akantu k'akarurazi, bigatuma, ni ukuvuga ico gihe ca kabiri ni igihe umugore umugabo bose bafunguka amaso bakaraba. Kandi muri ico gihe usanga bitoroshe. Ni naco gihe kinini abashakashatsi bagiye baraba, basanga yuko niba habamwo gutandukana kw'abantu, kw'amakouple, aba muri ico gihe ca kabiri. Umuntu akirirwa atavugishije sheri wiwe, muvyiyumvire namwe, akirirwa atavugishije sheri wiwe, ahubwo yashika muhira akaba nk'igikoko. Washaka kumubaza ikintu, urazi yuko mu muryango mu bisanzwe ibintu twarabivuganye yuko
tufatire ingingo hamwe, tubipangira hamwe imigambi tuzokora mu rugo. Rero muri ico gihe umugabo arashobora kuza akavuga ati madamu, uzi yuko naronse amafaranga ya naya, ubona twoyakoresha iki? Madame nawe ati kora ibyo ushaka. Kare baca bicara bagapanga kamwe kamwe, bagapanga kamwe kamwe. Ariko muri ico gihe ca kabiri ni igihe kibabaje n'ababeshi. Iyumvire umudamu wawe wari wiyumvira ko ari bugufashe gupanga ibintu agaca akubwira uko. Si ikintu coroshe. Canke umugore akaza yiviriye ku kazi ababaye, azi ati nsanga sheri, ca ndamubwira ndamubaze ingene nzoza nifata, canke ndamubwira ivyambabaje, canke ndamubwira ivyanezereje, kuko muribuka yuko muri vya biganiro tuvugana ivyacu, muri ya communication verbale. Rero muri ico gihe ugasanga umudamu ashitse ati sheri urabizi sha vyagenze uku vyagenze, ubundi nawe akihorera akirabira hirya, ntibihumuriza kandi ntibinezereye. Rero ico gihe ca kabiri naco kirahera, hakaza igihe ca gatatu. Kandi ivyo bihe vyose bivana n'ibihe nyene, bivana na couple n'iyindi, bivana n'urugo n'urundi. Igihe ca mbere hari abo kimara imisi mike, abandi kimara amezi make, abandi kimara imyaka mike. Igihe ca kabiri rero kica gitangura. Igihe ca kabiri giheze rero, ica kabiri kimaze guhera, ni hahandi umuntu aca avuga ati ndiyakiriye, kwa kundi abantu bakunda kuvuga ati ndiyakiriye, kuvuga je vais supporter. Abamaze kuronka abana avuga ati, umugore umubajije ati nta rugo ndimwo, ati ni kubera abana mba naragiye. Yaba umugabo ati jewe iyo itaba karya gahungu kanje kari mu rugo, urya mugore mba naramutaye. Aho ni mu gihe ca kabiri. Rero mu gihe ca gatatu, sinzi ko novuga ngo bose baba bamaze kuba ibitimbe canke baba bamaze kuba gute, ariko muri ico gihe ca gatatu umukuru aguma ari umugabo, mutoya aguma ari umugore. Murazi yuko niko Imana yabikoze, no mu kuturemba niko yabikoze. Nta gihe na kimwe umugore azokwigera aba mukuru ku mugabo. Rero muri ico gihe ndababwire rero, muri ico gihe umugore n'umugabo baca babana neza, ico gihe ca gatatu. Kandi nico gihe kirekire muri ivyo bihe bitatu, nico gihe kirekire cyane, baca babana amahoro, umwe agakunda uwundi, umwe akabwira uwundi, bakabana amahoro. Rero wewe uri mu kihe gihe? Uri mu kihe gihe wewe? Uri mu kihe gihe? Ariko niba uri mu gihe ca kabiri, pole sana, pole sana, ni igihe co kwihangana. Ariko kandi nasanze ari igihe gisaba kwimenya. Nk'ubu jewe naje kubaka ndi muto muto, hanyuma umugabo akambwira ati nico gituma katavyibuha. Muri ico gihe ca kabiri urumva ni igihe kiba kibabaza, ati nico gituma utanavyibuha nk'abandi bagore kandi ufungura. Negeza kwimenya ko ari vyo, ni nukuri numbesheye, ndonze kandi ntivyoroshe ko mvyibuha. Ni ukuvuga ukimenya. Niba ufise amaso manini akakubwira ati ehe ingene afise amaso manini, ntibikubabaze, vuga ati n'ubundi mu mutima ati n'ubundi mfise amaso manini. Bizogufasha kuba amahoro muri ico gihe ca kabiri kandi ugitambuke vuba. Yesu aduhana umugisha. Rero reka dusenge amajambo make. Imana ibane natwe. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ko waduhaye ingo, turagushimiye no kugwaruka n'abandi bose batararonka Mana ingo, batarubaka.
twese Yesu ukomeze kutuja imbere kugira ibyacu byose bigende neza, yaba igihe ca mbere turi mu rukundo, yaba mu gihe ca kabiri turi mu mibabaro imwe n'indi, yaba mu gihe ca gatatu dutsimbataye mu rukundo mu rugo. Databuja turakwinginze ngwino utubere umugide mwiza, ngwino utubere Mana umuyobozi mwiza mu ngo zacu, kugira ivyo bihe vyose tuze tubibemwo amahoro, abariko baca mu ca mbere bakibemwo amahoro, abariko baca mu ca kabiri bakibemwo amahoro, Yesu abariko baca mu ca gatatu bakibemwo amahoro. Hanyuma urukundo rwawe rukomeze Mana kutugota twese n'abifuza ingo Mana, turabasengeye abahungu n'abakobwa, ubahe ingo baze bashima Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero bene data bakunzi b'umusaraba, umwami Yesu abahezagire, abane namwe ibihe byose, umunsi mwiza.